ngiye kuvuga gato kubijanye n'uyu munsi. Abizera Kristo bose benshi uyu munsi reko barahimbaza umunsi wa Pentecote. Ibande yibuka ko uyu munsi ari umunsi wa Pentecote. Arabavyibuka? Yes. Yero mfise ico ngomba gusangira namwe biciye mu ijambo ry'Imana kubijanye n'uyu munsi wa Pentecote. Nama ndiko ndayivuga kandi ndashaka ko mwama munyumva neza. Jewe sini mu bantu bacelebra Pentecote. Ariko je ndi umuntu acelebra icabaye ku munsi wa Pentecote. Ivyo bintu bibiri biratandukanye. Umunsi wa Pentecote ça n'a rien à voir avec insiguro mu buzima bw'Ikristo y'ivya Mpwemu Yera. Gusa Pentecote wari umunsi mukuru hasanzwe. Bwa mbere na mbere wari umunsi mukuru w'abarimyi, yari festivité agricole aho bawita umunsi mukuru w'amasomene, the feast of weeks. Ayimana babwira yuko bivanye na barita gute intangamarara y'umwimbu abarimyi baba bariko baragira ku munsi wa 50 7x7 Imana cyabaye ku munsi ukurikira muzoce mugira umunsi mukuru wa Pentecote aho bashima Imana ingene yagize ubuntu isikamera ivyo kurya abantu ntibicwe n'inzara abantu bakagirirwa neza. Uyo munsi kandi ugaruka igihe Abisirayeli bava muri Egiputa bari ku musozi Sinai aho Imana tanze ivyagezwe ibiha Mose ku musozi Sinai. Uwo munsi nawo wari umunsi wa 50 uza uhura na wa munsi wa Pentecote Abisirayeli canke abayuda bari basanzwe bahimbaza ibijanye n'iyimbura ryaba ryabaye ribanziriza umwaka kuko Pentecote hariho amayimbura ashika 3 novuga yaba mugabo Pentecote yari iyimbura rya mbere bahimbaza umunsi mukuru w'iyimbura rya mbere. Ariko mugabo kandi uwo munsi nyene wa Pentecote mu isezerano rishasha ucuza kuba Yesu yarabwiye abigishwa be muri ivyakozwe n'umwaka igice ca mbere ati ni mugende mubanze murindire isezerano muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera yabazako ntimwihute ariko uzobashoboza gushira mu ngiro ico nabatumye ngiye gusaba data kugira ngo amurungike rero ntimugende mutajanye. Iki ni ikintu gikomeye cyane rwose kicu ukora cyose urindira uburongozi bw'Imana. Imana yamitoza ihanga ryayo ryuko ataco ryokora ritabanje kurongorwa ritabanje kwakira uburongozi buvuye ku Mana kuko iyo Imana iri mu kintu ico kintu kiteza kugenda neza. Mugabe yutanze Imana iza gusozera ico itatanguye. Iki nico abantu benshi amari ko barihendako. Rimwe na mandavyibuka ingene nigeze kumva Joyce Meyer ariko aravuga ingene Imana imaze kumuhamagara atangije kwa c'Imana hanyuma abapastori bo mu karere bararemera umugabo yitwa Dave baramubwira ati no umugore wawe siwe wo kurongora kiya gikogwa plus n'umugore cyo sindi gituma isi igumi cinyiza abagore n'abantu bakomeye badahari un tiers de la population mondiale ikiba portée disparue. Alléluia. Kandi ku munsi wa Pentecote batubwira 120 bari bahari abigishwa ba Yesu n'abandi mbwa bicivuga ngo na Maria nyina wa Yesu harimo umugore. Nta kintu k'Imana yigera ikora atamugore arimo. Nico gituma abagore Imana ibahezagire, Imana ibakomeze, Imana babe hafi muri vyose muri abadasanzwe. Wowe tavuze amen ngira baraguciye intege. Wariranze. Haleluya. Uwo munsi nyene bari mu cumba hejuru mu ibaraza kwa Salomo birivuga ngo bumva igihinda c'umuyaga ngo amatanguro y'inzu bari barimo aranyeganyega maze akanya ngo ibirimi vy'umuriro bitangura kwigabangana ku mitwe yawo. Ako kanya abantu bose bari baraho hantu batangura kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Iki naza kubwira ko mu mwanya kuvuga mu ndimi zitamenyekana ico bisobanuye kuri twe gw'Ishengero uyu munsi. Uyu munsi habaye ukuvuka. Munyumvirize neza, ukuvuka kw'Ishengero rya Kristo mu gihe cy'iherezo. Ugutangwa kwa Mpwemu w'Imana, munyumvirize neza, byamatse dispensation shasha Ishengero ryinjiyemo. Aho ryahawe igikorwa ribwiza gukora. Mugabo kandi twari twinjiye
mu irembo ritwinjiza mu bihe vya nyuma by'ishengero hano muri ino si. Cyo tuma ivyo dukora byose tubikora tubizi neza ko turi mu gihe ciherezo. Rero twebwe turi ngaha ntituriko turahimbaza Pentecote ko je sindi muyuda, mugabo jewe ndiko mpimbaza, ndiko mnibuka kuwo munsi abayuda bari basanzwe bakoranye bariko barahimbaza Pentecote yabo. N'Imana ishengero twiyumvira ko iduha ingabire yitwa Mpwemu Yera. Mpwemu Imana amaze gutangwa ubuzima bwacu ntibwagumye ko bwari bure. Icyo nicyo turiko turahimbaza uyu munsi. Rero mu mwanya mutoya ngoma ndabasangiza igikorwa ca Mpwemu w'Imana mu buzima bwacu nk'ishengero. Hama mu vyumve yuko gusa sukuvuga gusa ko twahawe Mpwemu w'Imana, muga Mpwemu w'Imana twamuhawe kubw'impamvu, twamuhawe kubw'intumbero, twamuhawe kubwo ico Imana yari ikeneye ko dukorera hano muri ino si. Twagiye ivyakozwe, reka duhere kuri Abikorino ba kabiri igice ca gatatu. Turasoma dore ku murongo wa 6 turamanuka dushikane siniko tuza kugira mugabo twihuse twashikana ku murongo wa 18 kuko byose bashobora kuca ndabyigishiriza muri ano majambo. Twagiye Abikorino ba kabiri igice ca gatatu umurongo wa 6 haravuga ngo niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano risha, niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano risha. Muca karongo ahantu abakozi b'isezerano risha. Abakozi b'isezerano risha abantu gusa bakunze kuvyumva mu ruhande guko turiho gusa kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana mu nyumvize neza rihagaze canke rishorera imizi mu isezerano rishasha uyu munsi turimo. Mugabo kandi hano harimo ikinyegezwa kindi kirimo cuko igihe Imana atanga Mpwemu wayo buri muntu wese ashobora canke yakire ingabire ya Mpwemu w'Imana, uyo muntu yahinutse automatiquement umukozi w'isezerano risha. Muco gise bavuga ngo the minister of the new covenant. Ni kuvuga ngo ubundi muri kino gihe turimo umukozi w'Imana suye ahagaze imbere ariko arakubwirisha ubwiza gukora. Umukozi w'Imana niyo muntu wese yavutse ubwa kabiri. Mpwemu w'Imana muri twebwe munyuvize neza ni utwemeza yuko hano muri nosi hari ico twabikijwe, hari ico isi itwitezeko. Ntiwitwa umukozi w'Imana kuko twagusiza amavuta y'ubukozi bw'Imana, witwa umukozi w'Imana kuko wagizwe kuba umukozi w'isezerano risha. Mu yandi majambo ico Imana yatangiye Mpwemu wayo kugira ngo ishengero rizane igikorwa cy'umwuzuzo aho abantu buzura n'Imana ubifisemo uruhara. Siriko buriko muranyumva uyu munsi vuga butumwa twarihebeye abavuga butumwa no, nico gituma ishengero risinziriye, nico gituma ishengero rigene riko rirashira uburyohe kubera ko ntituriko turakora ico twaherewe Mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana muri twebwe aratwinginga. Paul avuga ngo Mpwemu w'Imana arabingingira muri twebwe, arafite kuba kudukonvenka muri twebwe, gushyira umutwaro muri twebwe, kutwumvisha muri twebwe yuko itubiza kuma duhoze. Ariko cyabaye ku munsi wa Pentecote abantu bose baraho batanguye kuvuga, ishengero rimaze guhabwa Mpwemu w'Imana ryavyariwe mu muriro no mu bushobozi bwabatera kuvuga. Uyu munsi turi ishengero utabwiza guhora, turi ishengero ribwiza kuvuga. Numva meze neza. Urabona je nta majambo y'Imana nzi no, genda Mpwemu w'Imana azoguhica uvuga. Uraje Mpwemu w'Imana akene kugukoresha sima kufise ubumenyi bwinshi nuko gusa wumvira ibisigaye bivuga ngo teranura akanwa kawe nanje nduzuza. Wasamisa kanwa gusa aruzuza. Numva meze neza. Iyo Mpwemu w'Imana atari mu gikorwa ndashaka kuvuga amajambo igihumbi ntihagi ijambo rimwe mwumva. Muga yo Mpwemu w'Imana ari mu gikorwa ashaka kuvuga amajambo atatu, ayo atatu akaba insiguro z'ubuzima bwanyu. Mwanyumvise? Haleluya. Yadushoboje kuba abakozi b'isezerano risha. Ntibavuze ngo umukozi, ni abakozi twese atanu mwavuyemo. Abakozi b'Imana ni bande? Nabo bose bakijijwe. Haleluya. Hariho umwanditsi umumissionnaire nigeze gusoma igitabo ciwe yavuze ngo umuntu hano muri nosi ni kimwe muri bibiri swat ni umurimo wo kwimbugwa donc umunyavyaha canke n'umwimbuzi. Iyo utari uwo kwimbugwa uburi umwimbuzi.
nimba utoba uruwo kubwiga ubutumwa bwiza ngo ukizwe niko ngumane majambo wewe wabiza kumenya neza yuko ni wowe kuja kwimbura batarakizwa. Ico kintu siniko cumvikana muri kino kibanza. Ntugume urindiriye ngo urumva ndarindiriye umukozi w'Imana aza kumbwira ngo ndiko ndabona ngo muri ijuru ryuguruye ngo hanyuma ngo mbona ngo itambara ngo kimanyushemo kabiri ngo mbona ngo bamarayika banje ngo numva ijwi ngo rivuze ngo uri umukozi wanje. Hane uca mwemera ariko mwahamagawe. Oya ijambo ry'Imana n'abahanuzi burutse ijambo ry'Imana yatushoboje kuba abakozi b'isezerano risha. Mwisezerano risha tugira iki tuhe konsilia abantu n'Imana. Siriko muri kumuranyva muri kino kibanza. Ab'Imana ikoresha ibitanga ntawe yavuze ngo nzokoresha ibimenyetso bitangaza n'utwumiza abapotre. Oya. Oya. Batangiye gukora ibimenyetso n'ibitangaza bataraba abapotre bakira bigishwa. Apostora si samavuta gukora ibitangaza. Uwari we wese Anania nta mbona mu ijambo ry'Imana yari umwapotre. Mugabo Anania yareze umwapotre akomeye isi yigeze kumenya yitwa Paulo. Bavuga ngo hari umwigishwa wa Yesu yitwa ndi Anania. Just umwigishwa. Mugabo uyu yarafise ibanga ry'Imana muri we. Rero ntihagire ubabesha yuko mutari abakozi mwisezerano rishasha. Tuko turavuga sifiti vya Pentecost canke ivyo gutangwa kwa Mpwemu Yera, the outpouring of the Spirit of God. Utaburi neza yuko wewe uri umukozi mwisezerano risha. Garuka. Niyo dushobora kuba abakozi b'isezerano risha yamara saba abakozi bivyandikishijwe inyuguti. Ariko nabimwe mvuga ati ndi umukozi wa Mpwemu. Urazi Mpwemu Imana yaraje acarokrita abakozi. Kora ko afise chantier nini. Raba Mpwemu Imana nk'umuntu aje kwexecute chantier nini hano mwinoze arakeneye abakozi. Amaze kuza ikintu ca mbere akora ni yaje mu buzima bwiwa ikizokorera ko uzuye Mpwemu Imana ningene azokurokrita kugira ngo ube uwo gukora mu murimo wa data. Sabi vyandikishijwe inyuguti mani majambo sawa mu isezerano rya kera ariko nabimwe kuko ivyandikishijwe inyuguti vyicisha ariko imwemu ihesha ubugingo. Ijambo muraryumva ivyandikishijwe inyuguti vyicisha gute? Igihe ku munsi wa 50 ku munsi wa Pentecost mu isezerano rya kera Imana yatanga ivyagezwe abantu 3000 baciye bapfa aho nyene. Ku munsi wa 50 Pentecost mu isezerano bishasha ijambo ry'Imana cyubwira ngo Imana imaze gutanga Mpwemu Yera Petero yanzike atangura kuvuga abantu 3000 baca barakizwa. N'iri jambo ivyandikishwe inyuguti bitanzwe abantu 3000 barapfuye parce que nifise mission yo kuguha ubugingo. Ariko igisura kuguha ubugingo ni Mpwemu. Bivuga ngo ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri ariko ikivyawe na Mpwemu naco nimwe. Mpwemu atanga ubugingo. Nimba waramwakire muri yo ubizi neza uri utanga ubugingo. Nuva ameni meseze muri yo kibanza. Nico gituma wumva intahe z'abantu. Nico gituma wumva amatemu yaje ampe partout. Wow. Kubera ko dufise muri twebwe utanga ubugingo. Uriko muranyumva? Ku murongo w'inzu nyarukize. Yamara ubwo bugabuzi bwandikijwe inyuguti bavuze ubugabuzi it's a ministry ni ministere. Ico gikogwa cy'isezerano rya kera gikorogoswe ku mabuye bwaganzwa n'urupfu. Naho bwari bwazananye ubwiza ariko ubwo bwiza naho bwagenda bushira bwatumye Abisirayeli badashobora gutumbera mu maso ha Mose. Mose avuye guhabwa ivyagizwe yaje yakaka yaje arabagira na cibibatse mugabo bivuga ngo bamubonye bamwinginga ko ashira igitambara ku maso kubera ko ubwo bwiza ego ivyo n'ubwiza buvuye ku Mana Shekina mugabo n'ubwiza umuntu w'umunyantege nke adashobora kubana nabwo. Imana yaje gukora mu isezerano rishasha sukuduha ubwiza abantu b'abanyantege nke n'abanyavyaha badashobora kwegera. ahubwo Imana duhaye ubwiza munyumvirize neza
bikwega abantu umuntu agatahura ko ni umunyabyaha naho ndi umunyabyaha Imana yarangiriye imbabazi muri Kristo Yesu nanjye ndashobora gucika umwana w'Imana siriko icyo kintu muri ko muracyumva Mose aje baramuhunze mugabo ubu bwiza igihe mu isezerano rishasha bwari ko buragaragara ku mwami Yesu kuko mwibuke Mose yavuze ngo azobarungikira azobaha undi muvugishwa ameze nka ukumanutse umusozi fishe ubwiza hari undi yaduze umusozi nawe nyene rakayangana abaraho hantu Petero aramwinginga ngo turakwinginze turakwinginze twubake insago zitatu ngaha nivyo Petero suka tunganya mugabo ubwiza rikarabona si ubwiza bugenda bushira ahubwo n'ubwiza bumutera amatsiko bumutera kunyotegwa bumutera inzara okay igihe turimwo munyifurize neza n'igihe munyifurize habwiza kuba nivyo itandukaniro ry'abana b'Imana batari abana b'Imana mugabo kandi iryo tandukaniro ntibwirizwa gucira urubanza abatari abana b'Imana yuko atari ibyabo gushika abana b'Imana siriko muri ko muranyumva umwe arambwira ngo none mukozi w'Imana ngo two kwifotozanya ngo mugabo nanyoye ngo hari ico yaba nari umukozi w'ivyandikijwe inyuguti vyicisha no neko tunambwira nti toka satani kwa jina la Yesu uregera umugorotsi wanyoye muga mwisezerano turimwo naho yoba ariko guturira ko imibe uramubwira ngo nuze twifotozanye nacu kugira ngo uhebe ngo uyu mukozi w'Imana ngo atandukanye n'abandi umviriza ko none nokora iki nivyo barabona ko tudasa mugabo kandi icyo dufise muri twebwe barifuza ku munsi umwe nabo bokigira mu mugabane nico gituma ngaha muri Ishengero haza imboregwa haza abasambanyi haza abanywana mu gihaza abantu bose ntabwo tubwira hajya ku muryango ngo nimba udafise ikarata y'Ishengero y'umubatizo ko uze Mpwemu w'Imana ntubwizwa kuba ngaha oya kuko ubwiza buri ngaha n'ubwiza bukonvenka umunyabyaha kakeneye umukiza izina ryiwe ni Yesu icyo nicyo twahawe ku munsi wa Pentecote urukundo rwo gusipota urukundo rwo kurengera urukundo rwo gutahura umuntu akubwira ati nukuri numva nyene uravyumva nukira Imana ukamubwira ati oya nturi kuranukira Imana ni Imana igira imbabazi igo mwebwe abarushe n'abaremerewe abaruhure abanyotewe nimuze munywe abasoze nimuze mufungure uriyo Mpwemu twakiriye hariho agakuru nigeze kumva k'umunyedini iyo ivyandikijwe inyuguti bikuboshe inyuma uba umunyedini mugabo iyo ivyandikishijwe Mpwemu bikuboshe mu mutima uba umukristo umwigishwa wa Yesu ari tandukanye y'ibintu bibiri umuntu ari mu Ishengero ntavuze hanyuma hura n'umwe ati ndiko ndazungurirwa ntura yari yikoreye igisimbo mugabo kirimo inzoga hariho urubanza nimba yari sinzi urubanza rwari ruhari yaravuye kurangura hamara ngene kumusanga ngato bigira wacushiramo indani ugacufukisha igitenge ugacugenda hanyuma araza ati ntura wa muntu aza kumutura umwana w'Imana amuremuruye ashikanye ngaha acabona igikwembe cavuye ko abona Primus acari kuri hasi mu izina rya Yesu byose bice birameneka yarakoreye Imana yakoreshejwe na Satani muriko muranyumva kuko uyo muntu niho ageze baso kwizera batigeze bumva tubabwira ushaka bamere nka wewe utigeze babwira ingene bomera nka wewe simuriko muranyumva iyo turiko turavuga rabo kino kintu amajambo yacu Mpwemu Imana arasiga amavuta akayakoreshereza mu mpwemu zabo akabashinga intahe ico bakwiye gukora
nico gituma raba kino kintu Petero aheje kuvuga ubutumwa bwiza ku munsi wa Pentecote bamwe nyene yari ko arasenga yinyegeje bacamubaza ikibazo ngo none dukora iki parce que Mpwemu Imana ahari asiga iki kibazo mu bantu nkora iki kugira ngo nandwe nze ndaga ubwami bw'Imana. Petero acababwira ati nimwihane mu ijambo ry'Imana ivuga umuntu wese agira iki ahindukire Imana maze mubone kugira iki. Petero abishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ibyaha byanyu kandi raba muzohabwa ingabire ariyo Mpwemu Yera. Petero yarabonye yuko ego nivyo boshobora kwihana boshobora kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo mugabo badahawe Mpwemu Yera ntibazogaragaza impinduka zikomeye hano muri nosi. Igituma ishengero rigaragaza impinduka si kubera amaprograma yaryo, ni kubera ugukora kwa Mpwemu Yera muri ryo. Mwanyumvise? Namatiko nabwira abantu umuntu ngo kugira ishengero rikure kuri kubaca Imana gikomere kugira nta birebire nzakubwira. Bu muntu ari sensible kwijwi rya Mpwemu Yera. Igituma ishengero rikura si nama y'abakuru b'ishengero. Nicyo namatiko ndabwira. Amanama ntigera kuza ishengero. Amashengero yose y'Amerika akora amanama inshuro nyinshi aruhuka sambutse. Kuko abantu dukoze mu butandukane. Kandi zo kwa mashaka ko umva ivy'iwanje nawe wumve ushaka ko numva ivy'iwawe. Parce que turemye gutandukanye. Mugabo ahari Mpwemu w'Imana. Petero araramukanya na Paulo. Ati menye neza ko Imana itarobanura ku butoni ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo gukoroka uwo Imana iramwemera. Kubw'ivyo rero uri Petero. Kubw'ivyo rero avugana na Paulo. Wewe genda uvuga ubutumwa bwiza mu ba nyamahanga mu batakebwe nanje nje kuvuga ubutumwa bwiza mu bayuda bakebwe. Ubutumwa ni bumwe. Aha niho nashaka gucangaruka. Mpwemu Imana atanzwe birivuga ngo ikimenyetso cagaragaye ibirimi vy'umuriro byigabangana ku mitwe yabo. Umuntu wese yaraho ikindagikunda cyane. Nta numwe yaraho atarafise ururimi rw'umuriro ku mutwe wiwe. Byumvikana yuko umviriza mwebwe mutarabatizwa muri Mpwemu Yera muri ko murahomba. N'uburenganzira bwawe. Siko muri ko n'uburenganzira bwawe. Mpwemu Imana yasa kukubatiza era hariho umwe mu bandeze mu vyagakiza Pastor Pierre muramuzi yigeze kudutera inkuru kugene mu gihe cabo bigeze gusenga ngo buzure Mpwemu Yera. Hama barafise umumama muri bo w'umunyantege nk'yitwa Rosaria. Rosaria yari umuzayifu. Rosaria urumva vyaramugora ugasanga yaguye yasuye mu vyo yari yaravuyemwo. Umunsi bariko barasenga ngo buzure Mpwemu Yera bacabona Rosaria ni wabaye wa mbere guhabwa Mpwemu Yera. Ako kanya abatari bwamuhabwe babonye Rosaria ahawe Mpwemu Yera bose baciye batitara ntibavuye bahabwa Mpwemu Yera kubera ko bace bakinga urugi rw'imitima yabo. Hatariko bwawundi Imana n'Imana yafise ikimenyane ati cyangwa usi Mpwemu Imana wukuriya Rosaria muzayifu. Nta numwe atari umunyantege nke imbere y'Imana. Twese tugeze imbere y'Imana twese turabanyantege nke kuko twese ntiturashushanywa ku rugezo rwuzuye no kunengesera ku bwiza bwiwe. Rero iyo umuntu akibona ngo urya ngo n'umunyantege ngurya oya nkuraho umukozi w'isezerano bishasha. Je namatiko ndababwira Yesu avuze ngo hera ibisuma n'abambuzi birabatanze mu bwami bw'Imana. Kuko aho biri raba kino kintu so birumva ko bikeneye umukiza. Mugabo hari abandi bumva kumengo Yesu no mu ntara bavukamo. Ngo jewe je papa wanje akoreye Imana. Papa arashaka kuba yarakoreye Imana nawe ugakorera Satani. Hitwama twabibonye. Simwe ko muranyumva. Rosaria yuzura Mpwemu Yera. Bose ati yo Rosaria yarahawe Mpwemu Yera cyane. Kuko Mpwemu Imana aza kurinde yuzurande wa wundi yumva kamukeneye cyane, wa wundi ari karataka, wa wundi ari karaboroga, wa wundi amunyotewe, wa wundi amushashaye, wa wundi amufitiye inzara niyo uwo niwo Mpwemu w'Imana aza kuriwe. Igihe uzokumva umengo mbabwire urikwiye namutwe nabwira abantu vy'ukuri iyo uri mu bwiza bw'Imana vy'ukuri
wama hariho ibimenyetso ubwirizwa kumva kuri wewe imisi yose ikintu kiragaruka abimuhe macho mcene ko ndavuga wama wumva ugaragara je mpora ngera imbere y'Imana nkabura umurongo umwe muri Bibiliya yose ukamenga Imana yayihanaguye puta Bibiliya ndayisoma kenshi ndanayibigisha uravyumva ndimvuzi Alleluia mugabo nshitse mu bwiza bw'Imana nama numva atacu mfise mvuga nama numva ikintu cyama kintanga imbere namosozi ava mu muhemu yiwanje kumva ko ndi umuntu anyotewe akeneye Imana umuntu ari karapfa cyo gituma misi yose je mu masengesho maremare nkora sinigera ngira ibintu byinshi nsengera oya namasanga ndiko nshima Imana kubwo imbabazi n'ubuntu bwayo imisi ndwigahera twavuga nti imbabazi n'ubuntu bwawe imbabazi n'ubuntu bwawe ivyo uravyumva bikanja nahantu Imana igakora ibitegezwa gukora ikama mabanga atari kubera ko ndiko ndamanyagura ndiko ndagira ibiki oya kubera ko muhemu w'Imana aho ageze raba kino kintu muhemu w'Imana afise igikogwa nayivuze muri kiteye icongereza turafise ndemesha abantu bibaza ko batagira babakunda babasengera ujya shara afise abaha imitwaro shaka uyu munsi ndabigisha ibanga urafise abasenzi babiri batigera bacika intege iyo bariko baragusengera iyo bakwikorereye imitwaro murashobora kumuha amen mezeza nkababwira urafise abasenzi babiri uviriza batigishwa ingene basenga ariko gusenga ariko kamere kabo uwa mbere izina ryiwe ni Yesu bivuga ngo bitayeko ari buryo bw'Imana data aradusengera umusenzi wacu wa mbere dufise yitwa Yesu aratwikorereye imitwaro aratwikorereye haleluya aradusengera urazi hariho benshi umwe hariho nigeze kwikoreza umutwaro arambwira ati nukuriga mukozi w'Imana nararushe ubu sinkibisengera ndamaze kwereka utakibisengera ngo bifashe umwanya munini nabo duradura akambira ngo uracansengera hari abo bishikana cyo ngasanga nacitse intege kuko ndi umuntu mugabo Yesu iburyo bw'Imana data nta namwe yigera avuga ngo nacitse intege nagize intege nke hari igihe dusekwa n'ibintu ukumva nufise ingufu zo gusengera mwene so ukumva nawe ukeneye abagusengera mugabo Yesu ntakeneye abamusengera Yesu iburyo bw'Imana data aradusengera ubimenye neza yuko abantu bavuga ngo vyatevye we ntavuga ngo vyatevye oya arazi neza ko bitaraba hari kitaruzura bitaraba hari ivy'Imana kirakora bitaraba hari ivy'Imana kirubaka bitaraba igihe cyavyo ntibiragera Yesu amenye neza igihe cya Lazaro cyukuzuka kigeze ntibigeze abwira Yesu ngo inguje kuzura yarabimenye arabwira abigishwa be ngo nimuze tugende kuvyura umukunzi wanje Lazaro arasinziriye ngombwa ngo ntiyaravuze ko asinziriye yaravuze ko yapfuye kuri Yesu situation ubona umengo yarapfuye irasinziye ntirapfa narisika ahantu heza mushobora kuvugira amen mezeza muri icyo kibanza uwa kabiri dufise yitwa Mpwemu Yera uwo ingena dusengera ndagira akademonstration gato birivuga ngo kuko tutazi uko dukwiye gusenga ariko mu ntege nke zaje Mpwemu w'Imana aradufasha akadusengera Alleluia nyarukiriza Abaroma 8:26 niko na Mpwemu adufasha mu ntege nke zaje mwabonye mu ntege nke zaje mu ntege nke zacu ni hehe Mpwemu yarafasha ndabasigure neza rino jambo mu ntege nke zacu ni hehe kijya gihe wumva kugishoboye kijya gihe Mpwemu anashaka ku intervene ministeri yo gusenga kwa Mpwemu Yera ku buzima bwacu ni kijya gihe wumva umanisa amaboko ni kijya gihe wumva urengewe ni kijya gihe wumva utagifise amajambo hari abantu maze gushikira muri kino kibanza ukumva utafise amajambo ukoresha mu gusenga ico kintu narivuze mu misi yahera hari umumama umwe Madame Francine igihe yavyara kana katageze kandi nyuma y'inda nyinshi zimaze gukoroka bahageze ari zingahe zitanu iyo yindi nukuri twaramuhetse masengesho
hamaca byara kana katageze ku mezi angahe, ku mezi 6. hanyuma ndagenda haraho mura ninjira bakanyemerera nkaja muri neonate nka muri kira mura namba bajya abantu barabizi ko dusangiye igikogo. Baca hari n'igihe ntaba ngiti oya, baca bamfata ukuboko bajya abagore ba muri kira twaramaze kumenyerana, baca banyambika ca gikanzu ca ve nkaca ninjira sijo ga donation nanje umwana wabo narambaye ndinjira indani. Hamara igihe ninjira kwa France ntari muri hôpital militaire, mbona ako kana gacumiswemo ibintu, mbona ukungene kameze. Nari kumwe na mama wiwe, ndamufata ukuboko nteranuye akanwa ngo mvuge ndaburi sengesho, numva mosoze toka. Byari ryambere mbonye umwana ari muri couveuse ameze uko, ndaburi sengesho. Aha rero niho Mpwemu w'Imana akorera. Iyo wumva gifise amajambo uvuga, okay, urashaka kubikora na wewe. Mugabo iyo Mpwemu w'Imana yinjira mu gikorwa cyo gusenga, ni cyagiye ugeze ahantu amasengesho yose agakama, ukabura icyo uvuga. Umuntu akaza imbere yiwawe ukabura icyo umubwira. Je namandiko ndabwira abantu ko ndazigere Mpwemu w'Imana akora. Sinzoja vuga gute kukubwira ibyo nariko ndumva muri jewe. Hari benshi maze kwakira muri biro nkamubwira nti numva atacu mfise ndakubwira. Mugabo Imana irazi ikizokora. Kituraba aba superman no. Haraho tuba abanyantege nke. Mugabo aho tuba Mpwemu w'Imana yitwa our standby. Ni wa wundi mu yandi mazu nta matara bafise. Mugabo twebwe amatara arahari kubera ko hariho generateur hari hanze, ari groupe électrogène hari hanze. Mpwemu w'Imana ameze nka groupe électrogène. Mu mwanya hagiye kuba ikizimi, ni nka generateur iri automatique, hariho inverseur itishira ku muyaga nkuba. Regidezo igarutse igasubira ikaza kuri source y'umuyaga nkuba wa regidezo. Uko niko na Mpwemu w'Imana ageze. Handi tutabona ingene tubigenza, handi tutabona ukungene dusenga, handi tugeze ahantu tudushidikanya mu mitima ya twijizamye imitima. Mpwemu w'Imana aradufasha mu ntege nke. Hari igihe amajambo ukoresha mu gusengera umugabo wawe, hari igihe amajambo uremesa umuntu yabuze, hari igihe amajambo ukoresha ukeneye guhagurutsa umuntu. Aho niho Mpwemu w'Imana ataza akadufasha. Tutagira icyo tuvuga wagaca tuvugira, tutagira icyo dukora hagaca yinjira mu gikorwa. Amashyi menshi. Inyuma y'igihe ngira nako nabwiyo ntaye Madame Francine, caramubwira ntuzurambwira evolution y'umwana. Arambwira ati uyu munsi hagiye ko amagarama 100. Imana ishimwe. Umunsi ukurikira kasubirayo, bagaca bambwira ngo kasuye guta. Kumva umengo ndakorokeye hahandi. Mugabo Mpwemu w'Imana kanka ko ndahakorokera. Ubona ingoje imigoto ndakwereke. Panda dushite de sofate. Agaranga. Agara hejuru. Umbere ko ugiye gukorokera hariya ukuguru kumwe kubanze hariya, mugabo cira gufata. Haleluya. Yaragiye. Ikico Mpwemu w'Imana akora. Hari ahantu bawumva ugiye, mugabo Mpwemu yaratoya ntiharagera. Hari n'igihe ati Imana ntwara, akakubwira ati uraja hehe, haracyariho vyinshi utarakora, hari ibitabo utarandika, hari indirimbo utarakompoza, hariho intaho utarashinga. Ntiharagera kugenda, ndacagukeneye. Imana ikakora igikorwa muri twebwe. Bisi yose amatubwira ngo ntihararengerana. Ndacaguke I still need you. Ndacagukeneye. Imana ngiriki. Siniko ndabona imbere inyuma, ego nturi kurahabona. Aho niho Imana ibikeneye kuza kugira iki? Kudufatira ukuboko. Riko na Mpwemu dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi ko dukwiye gusenga, ariko Mpwemu bwiwe aradusengera. Anihime niho itovugwa.
27 ndayikunda cyane. 27 kivuga ngo raba ariko isesa imitima irazi byo muhemu yimvira. Kuko kwimana igomba ariko muhemu asengera abera. Hallelujah. 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 Uko imana igomba uko ariko muhemu imana dusenge. Muhemu imana yaje kugira ngo adufashe gutahura icyo imana igomba muri twebwe kandi aduhe n'ubushobozi bwo gukora icyo imana yaduhamagariye hano muri inoze. Mpera tushumura heno rero ngire ngo muhemu yaracankeneye muri inoze. Kandi byose ndacakenewe muri inoze. Hallelujah. Ndacakenewe. Diabete nibimenye uracakenewe. Ndarivuze iyo cancer nibimenye uracakenewe. Ayo matanso hyper na hypo nibimenye yuko muhemu yera aracago keneye. Urazi gituma gukeneye. Muhemu yera atandukanye na Yesu ndahejeje. Yesu mukudusengera ntakeneye imibiri yacu. N'uyu mwanya ari kadusengera iburyo bwa data. Ariko muhemu Imana yari kadusengera akenera wewe. Akenera gusenga kwiwa, akenera umubiri wawe. Cyo gitumugera hano ukumva umubiri kurajugumira. Muhemu Imana aba yamaze gufata uravyumva control. Muhemu Imana yadusengera asengesha ururimi rwacu. Asengesha umubiri wacu. Tuzobona umuntu ari karajugumira. Muhemu Imana bari karagira iki? Aba ariko aramwingingira Imana. Nga muhemu Imana yingingisha Imana ingingo z'imibiri yacu. Akaniko kabijya ka muhemu yera. Reka nagize kukintu navuze kare. Muhemu w'Imana n'umuterapeute. Muri kino gihe iyo umuntu umva ari stressé, iyo byamucanganiye ko aje kurondera ndazi umuterapeute akaja kurondera umupsikologe akaja kurondera umusosoro umuntu amufasha. Donc uramubwira muhemu w'Imana sufatira kuvyo wavuze. Urazi abapsikologe uravuga akumviriza iri kuravuga agafatira ku bimenyetso. Hari umuterapeute hari umupsikologe baramuhenda. Siko muri ko muranyumva. Abonye iryoso ati ibara riraguye. Umutima uramanyutse. Muhemu yera suka ameze. Muhemu yera ntafatira kuco wavuze. Urashobora kuza ukiremesha mu mutima uti Mana ndagushima. Muhemu yaragacabwira ati oya ntusobe kuvuga iryo jambo. Reka twicare. Ndazi ko nawe uri kurashima Imana ubabaye cyane iki gitondo. Hari igihe tubabara tutazi iki tubabara n'iryo canke sivyo. Kumva umutima uguhagazemo. Ugiye kuri baje bantu babwiye ati je niko numva meze. Bafatira kuvyo wavuze. Muga muhemu w'Imana. Urazi ameze nk'umuntu. One best friend ya nshuti yawe magara. Wa wundi mugendana mutagenzanya. Wa wundi atagukunda kubera kukunditse ariko agukunda kubera kukeneye urukundo. Siko mureka ava muri ko kibanza. Muhemu yera arumva ibigumbagumba byacu. Arabona mosozi atariko araca muri bigohe byacu. Muhemu yera arazi biri mu mitima yacu. Ico gituma reka mvuge kino kintu. Ego nivyo turiko turiga ama psychologie ba mama regri hajya muranda bakenera. Mugabe yumaze gukura. Reka mvuge kino kintu. Abaterapeute aba psychologue bari sanse ubundi gufasha abantu. Raba kino kintu abantu badafitaniye imigendane yimbitse na muhemu yera. Siriko muri ko muranyumva. Urazi hari gihe abantu bagora kumva muhemu yera. Urakeneye umuterapeute vraiment. Urakeneye psychologue. Mugabo umunsi wabaye inshuti magara na muhemu yera. Yazo kubaza ati none ugiye kumubwira iki? Eske twe nawe twananiwe. Ugiye ngo agufashe iki? Urya nyene ariko arakubwira ngo urumva rero ngo itabi ngo ni ribi. Akubwira ati umviriza. Atana twebwe byaratunaniye mugabo turazi ko hari ribi. Gendo hebe uracyari muto. Bafise connaissance. Mugabo muhemu yera nafise connaissance gusa. Muhemu w'Imana afise n'ubushobozi butuma ibinduka zifatikwa. Uva meni mezeza muri cyo kibanza. Reka ndagize nababwira kino kintu. Twese ibihe by'amakrize twese turabicamo.
mugabo ni kubera iki tuguma duhagaze imbere yanyu ugira ngo nuko sukwamarira sukwibibazo numuti unyuzwe niki suko tutaba dufite ibituremereye mugabo turazi ibituremereye aho tubitura haro ayo poho imwe kera yari yanditse ko ngo écoute bien ta soif donc mani majambo hari abantu banyotewe amazi mugabo bakaja kunywa amata inyota ntizohe nta muri haranywa ati mugabo numva inyota itaheze ntaho biragira ukavuga ati mugabo numva ufise inyota y'amazi utaronsa amazi inyota igumaho puruta wanyoye amaji wanyoye amafanta wanyoye mugabo inyota igumaho natwe bwo mu buzima bwacu niko bimeze cyo gituma Imana duhaye Mpwemu wayo twese turafise imitwaro mugabo tubiza kumenya imitwaro yacu tuyiremeke ndi iyo numvise byabaye byinshi cyenda kurondera umuterapeute wanje Mpwemu Yera kandi mukumubwira sana ngo urumva ngo Mpwemu Yera urumva ngo byagenze ukungo bambabaje Mpwemu Yera iyo hageze ko ndamusuka kivyo ndamusukako mumbabare kuri teme ngoma nkoresha ndamudahwako mwanyumvise hari igihe umuntu aba afise umururazi aronsa awusuka misiri imbere muri ya masaha 12 niyo nabonye atubasha nzosaba Mpwemu Yera tuza n'utudobo twese umwese tuza tongedanye akadobo kiwe na isume yiwiwe I'm telling you the truth kuko ngaha mwese najewe ndimwo turafise ivyo kugira iki kumusukako nivyo canke sivyo yes tubarare bugira twikomeza kamengura komeye gatoya gusa ikuze kwa turi mu bwiza bw'Imana gatoya gusa umuntu akavuza induruka nabagiye kumuzwa bati mureke aho Imana iramutabaye harabona ariko ndakorera Imana muri ubu buryo Mpwemu Imana atanga akanya ko kubohora abantu mu gukira ibikomere hari wavugije induru undi ca numva hari imyojeje ngo abandi tamaze nibiki ngo we birakunze ngo jewe vyanse iyo ugiriwe amahigwe bigakunda ubutabawe dico gituma abarira ndabankuraje kubandanya murira birakiza atari ukuzosanga ariho ubu mwajoro burya mu mwajoro so umwajoro bijya nibibazo byanze gusohoka ngo nahuye n'akamwaje akahe nta kamwajoro haguruka ku maguru dushima Imana Mpwemu Yera imitima yacu ishaka wewe igomba wewe yifuza wewe irondera wewe nta wundi yotumara inyota dufise nta wundi yotumara inzara dufise atari wewe umunsi nkoyo twaraguhawe nk'ingabire nico uyu munsi ko turibuka nico uyu munsi turiko turashima ndagusabye ngo abana bawe wongere kandi mwuzure wongere kandi munywana wongere kandi uvugana nawe wongere kandi uvura imitima yawe buri muntu wese Imana ve muri kino kibanza yumva kandi agiye kurondera umwanya wo kuvugana nawe kunywana nawe gusabana nawe muri vyose uzobukoze turaguhezagiye ukore yo washa muri twebwe izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo amashi menshi ku mwami w'abami